ariko jeho ni wowe nizigiye uhoraho. Naravuze nti ni wowe Mana yanje, ibihe vyanje biri mu kuboko kwawe, unkize ukuboko kw'abasi banje n'abampama. Zaburi 31 umurongo wa 14 n'uwa 15. Le temps, umwanya et la confiance, no kwizigira. Muri iyi zaburi umunyezaburi yarashoboye kwerekana yuko icyizere ciwe agifise mu gutabara kw'ijuru, kandi k'ivyiwe vyose bizoshitswa mu gihe ca nyaco gikwiye. Kuba dufise confiance mu Mana, ivyo bitegerezwa kudusunikira kuvugisha n'iminwa yacu duti umwanya wanje n'igihe canje vyose biri mu kiganza cawe. Naratahuye ko kugira icizere mu Mana bizanana n'ukwemera ibibazo bimwe bimwe bivugira mu mitima yacu tutazokwigera turonkera inyishu. Ivyo gushira umutima wawe ku vy'ibihe birekera Imana, wewe ukomeze kwizera gusa. Niyo kwizigirwa niwemera kugendera mu bugororotsi bwayo, ukemera kugendera mu ijambo ryayo, buri kintu cari cyo cose mu buzima bwawe kizogenda kiba buri gihe mu gihe gishitse kandi gikwiye. Imana yoyo ubwayo izi inyishu y'ibibazo vyose tugenda twibaza tudafitiye inyishu. Buri kintu cose gifise igihe caco ciza, kandi ivyiyumviro twiyumvira ko ni ivy'amahoro si ivy'ivyago. Dutegerezwa kwimenyereza kwizera Imana nk'uko umwana yizera se, kugira ngo tubashe kugiranira imigenderanire n'Imana mu buryo bushitse. Uko ubuzima bwacu bwa gikristo buzogenda bukura, ugusaba ngo amasengesho yacu yishugwe mu mwanya twebwe dushaka, canke ngo yishugwe mu buryo bwihuse, bizogenda bigabanuka. Ahubwo twipfuze ko amasengesho yacu yokwishugwa mu mwanya Imana ibona ubereye. Mbega wibaza ko kwizera ari iki? Ni ukugira icizere gishitse ko ivyo dushaka bizoshika, kandi ni uburyo bwo kwiyumva ko tubifise tutaranabibona, tukavyiyumvamo indani ko tubifise ariko tutarabibonesha amaso, ariko kubera ko yitazi kubesha yabivuze biciye mu ijambo ryayo, bitegerezwa kuzoshika. Abaheburayo 11 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ukwizera no kumenya gose ivyizigiro bidakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa nivyo bitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intare nuko bari bagufise. Ariko umenye ko naho uba ufise ukwizera gushitse uyu munsi, ivyo ntibica biba ikimenyamenya yuko ivyo wizeye bitegerezwa kuca bishika ubwo nyene. Ariko kuko yavuze itabesha, ivyo yavuze bitegerezwa kuzoshika mu gihe gikwiye gishitse. Kugira icizere mu Mana birasigura rimwe na rimwe ko twirengagiza uko Imana izobikora, canke igihe izotangura kubishira mu ngiro. Turavuga rimwe na rimwe duti Imana ntiyigera icererwa mu gukora ikintu. Ivyo nivyo, ariko kandi Imana ni gake cane ikora ibintu imbere y'igihe yategerezwa kuberako. None ni kubera iki itigera icererwa ariko kandi idakunda no gukora ibintu imbere y'igihe? Nuko iba yifuza gukoresha ivyo bihe kugira tubashe gukura muri mwene, dukure kandi no mu kwizera. Kurindira mu kwizera biratuma dukura. Imana yifuza kutwigisha ukwizigira kwa nyako. Ukwizigira Imana si ikintu umuntu aragwa n'abavyeyi, ahubwo ni ikintu mwemu abasha kwigisha umuntu agatuma kigenda gikura muri we. Ukwizera kwacu kwiyongera bitewe n'ibintu ducamo. Bivuye mu kwihangana maze ibintu bimwe bimwe bikagenda bishika mu buzima bwacu, ukwizera kugasozwa kukagera ku iherezo ryago no ku ntsinzi. Ivyo bituma ukwizera kwacu gukura, maze uko bukeye n'uko bwije, kandi buke buke tukagenda dutakaza kwa kwizera twahora twifisemo,
ahubwo tukavyegurira kwizera Imana biciye mu bintu twagiye ducamwo mu buzima, Imana ikaturokora. Bityo uko kwizera kwagiye gukura bitewe n'ibihe n'umwanya twagiye turindira, tugatangura kwegurira ubuzima bwacu Imana, icizere cacu tukayishyira muri yo, tukaronka uburuhukiro mu Mana ishobora gukuza ukwizera kwacu kugashika ahantu hanengesereye. Ndashaka ko ushira akatuzo ku kintu ca mbere gikomeye mu kwizera, ni umwanya. Umwanya ni ikintu gikomeye mu kwizera Imana. Iyaba Imana yishura amasengesho yacu mu buryo bwihuse, ivyo dusaba vyose igahita ibiduha uwo mwanya nyene, ntitworonka amahirwe yo gukura ngo tube abantu bashitse neza mu bijanye no kwizera. Kuko kugira tubashe kuvuga ko umuntu afise ukwizera gukomeye, ategerezwa kugira ukwizera hagati igihe kirekire cane, ku buryo umuntu w'umunyantege nke yonabivamwo akaja mu bindi. Ariko uwo munyankomezi afise ukwizera, we aravyumirako akabasha gushika ku gihe c'intsinzi y'ukwizera biruhije, ivyo abantu benshi badafise ukwizera batari kubasha kwihanganira. Ariko uwo mutsinzi afise ukwizera gukuze, kubwo kwizera bifatanye no kurindira igihe runaka kandi kitari gito. Umwanya rero n'ukwizera ni ibintu bibiri bivukana kandi bidatanywa. Imana idufasha kugira ukwizera, kandi igihe usaba ibikomeye wame witeze kurindira, kugira ngo mw'ivyo bihe nyene ukwizera kwawe kubashe gukura. Kandi mw'ivyo bihe nyene urindiriye niho hazogaragara ko ufise ukwizera kwa nyako canke ukwizera kuregarega.